ni kuri ni mugisha cyane ego byarakugiriye akamaro gose. rero iyo byakugiriye akamaro bizana umusaruro urahari ego urahari waje mu byo kuzamura amajwi urumva uca nawe werekana umusaruro urafise indirimbo yes ndafise indirimbo zibiri ego amahoro cyane ni sawa gose ego ni sawa iyi ni Dunda Entertainment TV ikorera kuri YouTube warasanzwe umaze kuyumva ahora ndayumva ego izina ryanyu ninde ni Living irishura Living irishura niko usanzwe witwa nyene Iris ego no musi tugusanze kuri ETS Kamenge waje kugira ntega waje ayo kuri ETS Kamenge hari impano twazindukiye gukora zinonora imitsi tugorora amajwi kugira bigende neza wabitanguye ryari ibi bintu kuza ngaha ego nabitanguye 2020 gutyo 2021 uno musi tugeze 2026 biboneka yuko uri kuregereza imyaka 5 canke 4 yuzuye ubirimwo ego ubibona gute ni kuri ni mugisha cyane ego byarakugiriye akamaro gose. rero iyo byakugiriye akamaro bizana umusaruro urahari ego urahari waje mu byo kuzamura amajwi urumva uca nawe werekana umusaruro urafise indirimbo yes ndafise indirimbo zibiri ego imwe yitwa gute imwe yitwa ndashinga intahe iyindi yitwa niwe ntore bagiye kuri YouTube barayitora neza barayitora ndika ndashinga intahe canke niwe ntore by Living Iris canke Iris yes na chaîne yawe yitwa Living Iris ku bantu bakurikirana Dunda Entertainment turaza kubasigira link imeze gute yindi usanga yanditse ko ni Living link uyikopye baca bayikwereka wenda za kwigo kugenda neza uraza kuyimpa kuri WhatsApp ego kugira ikiganiro baje kukiraba bace bamanuka hepfo muri commentaire nako muri description baca bafyonda ko direct ikibashikana mu ndirimbo yawe ego rero izo ndirimbo ni audio canke zirabona ni audio n'amasanamu byose ego dutumire abantu kugenda kugira kudishigikira ego munakora cyane murabona ko nga muri tesi nyene ari sawa hubaka abantu kuraje cyane ko ariko barakora natwe mudushigikire uramaze kugera ku buryo bw'inoti biciye mu muziki turizera Imana hasigaye igihe kingana iki kuri Living kugira umonetize bigende neza ko mushishikara udushigikira niko YouTube twizera bakadusinyisha umusezerano bikagenda neza rero ubuzima bwo kuririmba bundi urumva ko ufite indirimbo zibiri tugusanze kuri ETS Kamenge usanze urangurira he ico gikorwa cyo kuririmba mu kunina hazimana ndi umukozi w'Imana muririmbyi yo muri Eglise Ori Center mu Ngagara ego ntuze Pisco ni hakiri
Cisco. Yeah brother ara ameze neza. Cisco abakuri ya Cisco ahubwo Cisco nzoza kumuraba. Yeah karibu cyane. Hari 2015. Yeah 2015. Yeah. Cisco aba hariya mugasekebuye sinzi ko ari yakiba. Cisco niho yaratanguye kwiga gitari. Yaba haruguru yanje nari umusiti. Rero Cisco uno munsi naragiye muri Horizon umunsi umwe nsanga hahiye ndavuga nti bwabo ni gukora ni sawa ngira mwabyumvise ko coach yabahaye courage iyo ugiye muri travail bisaba yuko ugenda nawe ukayibandanya nawe niko wabigenjeje cyane uzogera kuri etape ya Cisco ryari ya Cisco Tizere imana dodishoboza urazi gitari piano ego urayirida nka kujya kwa Cisco ndayivutse mu bintu wo kwigangira harimo mu kwiga ibintu bya live nyene bya live live ego bebasha nta kindi twokubaza ikindi twibagiye kukubaza ndakibade akajambo kari ku mutima ego akajambo kari ku mutima numva nababwira yuko Kristo Yesu ari umwami iyo mukorera mu bwizigirwa ego arakugira neza abantu batarakira Yesu ego mwakire n'umwami azobakiza mwaraheze amen izina subiro twibutse ni living Iris cyangwa Irisi stay blessed YouTube nuko nyene living Iris cyangwa Iris urakoze imana guhezage cyane muri umugisha ego nashinga intahe